Kw'isi yose turumva imigambi ijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, bikaba mbere biri muri porogaramu z'ibihugu nka vyose vyo kw'isi, ariko abatari bake ntibazi iyo vyazananye n'imigambi yihishije inyuma. Uyu munsi tugiye kubasesangurira iyo migambi n'amabi biri inyuma kugira dufashe abantu guhumuka no guhitamwo neza. Ndi Jean-Marie Marquez agiye kubana namwe. Umugambi w'irondoka bavuga ko rijanye n'amagara meza umaze imyaka n'imyaka urashirwa mu ngiro kw'isi yose, eka mbere ukaba uri muri porogaramu na politike z'ibihugu bitari bike kw'isi. Bavuga ko ihangiro ari ugufasha gutandukanya imvyaro canke kuvyara abo umuntu ashoboye kurera, ariko umugambi uri inyuma ni ukubuza igwirirana ry'abantu kw'isi. Kuwa 25 Nyakanga ni umunsi mpuzamakungu bavuga ko wahariwe kubuza agasamo, ivyo bita la contraception mu gifaransa. Uwo munsi urahimbazwa mu bihugu vyose vyo kw'isi, ariko bakawufatanya n'uwundi mugambi bita ngo ni uwo kuvyara ku rugero. Uyu mugambi ukaba uri gushirwa mu ngiro kw'isi yose kandi ukabuza mu migambi mikuru amaleta ashira imbere abitegetswe n'ibihugu vya rutura bisanzwe bitanga imfashanyo kuri ivyo bihugu. Iyo bariko bawigisha abantu bavuga ko ari mu ntumbero yo gutegurira kazoza ingo n'imiryango. Umugambi wo kuvyara abo umuntu ashoboye kurera kubw'ineza y'umuryango ubwawo ni mwiza, ariko nuko hari yindi migambi mibi yihishije inyuma kandi ibihugu bikemera kwishira mu ngiro bibizi, ariko kubera ko ari porogaramu y'isi bigatinya kuyanka ngo ntibirabwe nabi n'ibindi bihugu vya rutura canke ngo bisigare inyuma muri agenda. Eka mbere ibitari bike bibishira mu ngiro kugira ntibitakaze imfashanyo biba vyemerewe n'amakungu kandi kugira bibonereho akaryo ko kuduza ikivi mu bindi bisata. Umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza wari mwiza mu gihe woba uranguwe mu buryo bwiza bidahungabanije ubuzima bwa kiremwa muntu, ariko uyu munsi ibintu bigenza aho umwansi ashaka kuko hihishije inyuma umugambi wo kwankiriza ubuzima. Umugambi nyamukuru ni uwo kugabanya abantu batuye isi mu buryo bwose bushoboka, ugusambura ingo, ukugabanya irondoka ry'abantu biciye mu buryo bwinshi ngo bakumbure bashike kwihangiro bihaye. Abagize itsinda ry'abantu bakomakomeye barongoye iyi si bita elite mondiale baterekwa na gato irondoka ry'abantu ku isi. Mu gushira mu ngiro iyo migambi bakoresha amashirahamwe mpuzamakungu, amafondation n'iyindi migwi ivuga ko iharanira uburenganzira ubu canke buriya bwaba canke bariya. Abo bose bafasha ko uwo mugambi uja mu ngiro bakabahurukiye mu mugwi bita lobby international mu ndimi z'amahanga, kuko nibo bagira igitsure ku bihugu canke bakabica amahani ko bidashobora kuronka imfashanyo vyemerewe bidashize mu ngiro imigambi yasabwe. Akamuna nuko uyu munsi bisigaye bibera ku mugaragaro mu gutuma k'abantu ngo baje kwiyugaza burundu. Ivyo bakabikora kuko babona ko kuja ku buryo canke gukoresha ubundi buryo bubuza gusama inda bitari kubitanga umusaruro nk'uko bavyipfuza. Twumvirize uko abantu babatumirira muri iyi audio. Turumvise ko batuma k'abantu ngo begera ibigo ngo bugagwe burundu, ni ukuvuga kugira abagabo inkone ubutacisubirako ivyo bita castration mu gifaransa canke intavyara ku bakenyezi ivyo bita vasectomie canke ligature de trompe ubutagisubira kuvyara. Aho nuko babigirira ku bushake canke bahenderejwe utu na turiya, ariko mu bihugu bitari bike basigaye bagira ingumba abantu batabizi ngo bikunde bagabanya abantu biciye mu buryo butaboneka. Ivyo kugira ingumba abantu canke sterilisation birakogwa hatari hake bitazwi kandi atacamira.
reka dushire habona ubuyobe, amabi n'imigambi mibi iri nyuma y'icitwa irondoka rijanye n'amagara meza. Mu bijanye n'igikorwa c'irondoka benshi bazi nka planning familial, abakenyezi nibo bikorako cane kuko ni nabo bahura n'ingorane nyinshi mu bijanye n'ivyirondoka. None planning familiale yazananye hehe? Planning familiale n'amajambo abiri ari mu Congereza, hamwe mu Gifaransa cuzuye akavuga ko ari planification familiale. None iryo jambo ryavutse gute? Ryavutse nk'izina ry'umuhari w'abantu bafise umugambi wo guharana ko abantu bogabanuka ku isi, hagahabwa n'ikibanza ku isi yose abafise impengamiro zose z'ivyerekeye igitsina, kugira umwe wese abeho uko abishaka mu bijanye n'igitsina. Baharanira kandi kugwanira uburenganzira ku isi yose bw'ibijanye no gukorora inda, uburenganzira bwo kubuza agasamo. Ukanashira imbere kandi ivyo kwigisha abantu ukuntu bokora imibonano mpuzabitsina uko babishaka kose atantambamye nimwe binona, ivyo bita diversité sexuelle, ariko bishaka kuvuga libertinage sexuelle. Mu Gifaransa bivuga biti: le planning familial est un mouvement militant qui prend en considération toutes les sexualités, de défendre le droit à la conception, à l'avortement, à l'éducation et à la sexualité. Ukwakira abafise impengamiro zose mu bijanye n'igitsina bavuga, ni ukuvuga ko bipfuza ko ba bantu babana canke bakundana basangiye ibitsina bita les homosexuels, les lesbiennes, canke abafise ibitsina vyombi bita les bisexuels bo birekurirwa ku isi yose n'amategeko, nk'uko biriko bigenda mu bihugu bitari bike vya Burayi na Amerika, hamwe bakibera mu munezero w'umubiri wabo ataco binona canke ataho batunga agatoki. Naho bitwaza ko baharanira uburenganzira bw'abantu bakumiriwe muri societe, intumbero no gusambura imiryango kama, la famille traditionnelle, nkuko tuwuzi ugizwe n'umugabo n'umugore kandi ukaba wugurukiye irondoka. Ariko ihangiro ryinyegeje nyuma ni ryarindi nyene ryo kugabanya abantu. Umukenyuro nuko mu bihugu bitari bike bishitse bakemezwa nk'imiryango, haca haba mu buryo bujanye n'amategeko ivyo twokwita imiryango y'abagabo bubakanye n'abagabo, y'abagore bubakanye n'abagore. Iyo miryango imaze kugwirirana ituma abantu bagabanuka kuko iba ari imiryango itarondoka, gutyo bakaba bashikiriye ihangiro ryabo ryo kugabanya abantu. Ku rundi ruhande nuko bashaka kugira abantu ibihumbu, babe abantu babeshejweho gusa n'akaryohera mubiri mu buryo bwose bushoboka bwo guhuza ibitsina, ivyo bita perversion sexuelle mu Gifaransa. Ivyo navyo bikaza bibangamira kandi bifise ingaruka mbi ku miryango, kuko umugore canke umugabo bashobora kubangamirana mu ibanga ryabo, bakitwara nk'ibikoko canke umwe agafata mugenzi we nk'igikoresho, gutyo ingo zikahasambukira kubera ko abantu batacubahana muri iryo banga. Uyu munsi hari imvugo ziriko zigarurira abantu cane muri societe, aho usanga abakenyezi canke abigeme bavuga ngo ni ugucika indaya y'umugabo canke umugabo acika indaya y'umugore. Ariko ivyo byose ico bigamije ni ugusambura ingo, kuko urukundo rudahabwa ikibanza muri iryo banga, ahubwo ikiza imbere ari uguhaza irari ry'umubiri. Mu kurondera ko ivyo byose vyemezwa n'amategeko mu bihugu bitandukanye, nuko bakeneye ko societe zibaho ata muco, abantu ataco bibanga, gutyo bituma abantu baba intashimishwa muri ubwo buzima. Usanga ivyo bataronka bagenda kubironderera ahandi, ivyo bigashikana ku isambuka ry'ingo. Uyu muhari wa planning familial wavukiye mu Bufaransa mu 1956, hanyuma mu 1960 wifatanya n'urunani mpuzamakungu witwa mu mpfunyapfunyo IPFF, ni ukuvuga Fédération Internationale pour la Planification Familiale, rifise ihangiro ryo gushigikira no kugwanira uburenganzira bwose mu vyerekeye gukoresha ibihimba vy'irondoka uko umuntu avyipfuza, vyitwa mu Gifaransa le droit sexuel et reproductif. Rugizwe ahakuru n'imigwi y'abakenyezi baharanira ukwikukira kwabo, ivyo bita emancipation de la femme. Bakaba bari mu migwi bita feminisme, hama nabo bakita les femmes féministes. Bakavuga ko baharanira agateka k'umugore canke ukungana hagati y'umugore n'umugabo.
ariko intumbero ni ya yindi nyene, nuko feminisme yubakiye ku vyiyumviro arivyo ideology, aho ituma mu ngo habura ukumvikana hagati y'umugore n'umugabo kubera ukudahuza hagati y'abubakanye canke umwe agashaka kuba umukuru mu rugo. Ivyo bigatuma hama hari uguhazuka hagati y'umugore n'umugabo kubera amategeko akingira abacanke bariya ajana n'iyo politike y'ukungana kw'ibitsina yategerewe nabi, bizana amakimbirane mu ngo kubera ukudahuza, bigatuma ingo zisambuka canke abantu bakaba batagira abagore canke abagabo, abandi bakabivamwo ivyo gushaka kuko bahahuriye n'ibintu vyinshi bica intege canke kuko babona mu ngo zubatse atamahoro n'umunezero uharangwa. Ivyo bikaza bishira mu ngiro ryahangiro ryo kutavyara, gutyo abantu bakagabanuka canke vyashika ikibondo kikaza bitunguranye, ugasanga baciye bafata umugambi ugayitse wo gukuzamwo inda. Ivyo byose bikaba biza muri wa mugambi wo kugabanya abantu. Uburinganire hagati y'umugabo n'umugore ni ivy'agaciro cane, ariko ntibikura ko umwe wese afise uburenganzira n'ivyo ategerezwa bijanye n'igitsina ce canke n'ukaremwe. Nico gituma uburinganire butandukanye no kungana. Feminisme yo kuko ifise irindi hangiro muri societe ikabifata ukundi, kuko ibona ko umugabo n'umugore arabo guhangana no gupingana. Ntibikwiye ko umugabo abangamira umugore wiwe akamufata nk'uri munsi yiwe canke nk'umugererwa canke nk'igikoresho ciwe. Ntibikwiye kandi ko umugore abangamira umugabo wiwe akamufata nk'igikoresho canke nk'utagira ijambo yovuga. Ivyo byose bizana amakimbirane. Umugore n'umugabo bubakana ari uko bakeneye kuzuzanya, aho kugira umwe wese aba igikoresho n'umugererwa w'uwundi. Umwe arondera uyundi kuko hari ico abura mu buzima bwiwe, kuko yizeye ko mugenzi we azokimuha canke akimufasha, gutyo bari hamwe bakagira ico bigejeje ko mu mice yose. Ariko feminisme yo suko ivyigisha, kuko ivuga ko societe yamishimikiye ku mugabo n'amategeko akandamiza umugore agakingira umugabo, ivyo bita societe patriarcale. None ko kuri yo hageze ko umugore iyo ava akagera yiganzura icitwa umugabo n'amategeko yashinzwe n'umugabo. Iyi ideology irondera gusambura ibintu byose societe y'abantu yagiye yubakirako kugira bubake societe nshasha uko bo bavyiyumvira. Kubataramenya imikenyuro n'imigambi iri nyuma ya planning familiale canke irondoka rijanye n'amagara meza, byumvikana ko ari umugambi mwiza, ariko ibiri nyuma ntabwo bizigera bivugwa n'amareta canke abashirisha mu ngiro uwo mugambi, kuko inyuma hari urudandaza n'inyungu z'aba nabariya. Kugira bashike kwihangiro ryo kubuza abantu kurondoka, bitwaza ko abantu babaye umurengera ku isi, ngo isi yaruzuye canke ngo abantu bariko bateza ihindagurika ry'ikirere. Ariko mu by'ukuri ivyo byose n'imikenyuro bakoresha kugira abantu bemere iyo migambi. Abantu ntibabuze ico bafungura, ahubwo ni politike mbi iri ku isi bonyene bashizeho kugira babandanye kwifatira abantu batuye iyi si. Batunganije politike y'iyi si kugira bagumane intebe n'inganji, hama rubanda basigaye babayoboke. Iyi si ntiyigeze yuzura abantu, yahinanirwa kubikorera canke kubafungurira. Ibyo byose nuko hari politike ku isi y'imigwi y'abantu bigaruriye ubutunzi bwose uri ku mubumbe w'isi kugira babandanye bapfukamye mu nda rubanda ruto kubw'inyungu zabo. Hari ukudasabikanya ubutunzi isi ronsa abayituye, ariko aho gushiraho politike yotuma bagira urukundo rwo gufashanya no gusabikanya ivy'isi ronsa abayituye, baza bavuga ko havuka abana benshi bigatuma haba ubukene n'intambamyi by'iterambere ry'ibihugu. None ko ari ukurondera uko babagabanya. Imigambi yo kwica no gutikiza abantu yarateguwe guhera kera n'amashirahamwe y'abazungu badashaka ko abantu bo mu bihugu biri mu nzira y'amajambere borondoka, kandi bikaba biriko bishirwa mu ngiro abantu batabica nikanda. Iyo migambi yateguwe n'abantu bafise intego yo guhumanya ikiremwa muntu n'umugambi w'ubuzima Imana yasangije abantu. Imigambi itari mike iboneka hariho nko guca inkone abagabo, kugara burundu abagore, gukoresha ubunyuzi bashira mu gitereko c'umukenyezi canke c'umwigeme, gukoresha utugegene batera mu mubiri w'umugore, gukoresha ibinini bibuza umubiri gukora uko Imana yabigenye. Hari binini bituma umwana yasamwe ataragama mu nda n'ibindi. Ivyo byose bihabwa abantu, ariko ntawe uzigera avuga ingaruka mbi zavyo kubera inyungu zijanye n'urudandaza canke uturusho tubirimwo. Yaba amareta
ntazigera bibwira abenegihugu babo kuko biri mu maporogaramu amaleta ateza gushira mu ngiro. Umuganga asanzwe afise ubumenyi mu vyirondoka no gufasha abakenyezi aratubwira amabi ategwa n'ubwo buryo butandukanye butegekwa abantu. Navuze ku bijyanye n'akanyotsi. Nibyo akanyotsi n'akantu kaga plastique kariko agatsinga kari ankwivre. Murazi yuko namwe urutsinga agatsinga kagiye ahantu hakanye, ubwa mbere ho kagwa ingese. Kamaze kugwa ingese nazo turazi ko zitera kanseri. None rero mu gihe kaba kari mu gitereko cy'umukenyezi bakagashira hariya hejuru mu ndiba y'igitereko, ni ukuvuga yuko ubwa mbere ho kamaze kujayo bagashira hamwe umwana na nyina bafatanira. Mu yandi majambo kabuza nidasiyo. Nikabuza yuko agasamo karaba mugabo kabuza nidasiyo, kabuza uburagamo bw'umwana ko ashobora gufatana na nyina, nuko yanda yasamwe igaca ikoroka. Nuko rero nubwo nako kanyuzi kaba kari mu gitereko, umubiri rero urigwanira, ntihajya uca utangura guhingura ibibyimba, ukahingura ibibyimba ugasanga ku gitereko hagiyeho ibibyimba 5. Nuko rero urumva ko biheza bigatera ingaruka mbi nyinshi y'amakanseri yo mu bitereko, agashika mu mabere n'ibindi. Hamwe muri kino gihe abakenyezi benshi bariko barahitanwa n'amakanseri kubera ibyo bafashe. Aha ndiko ndavuga mu majambo make. Hanyuma mwavuze ka kagegene kaja hagati y'urukoba n'inyama, hanyuma kakaryamikayo. Kajya kose mu bisanzwe nk'uko twabyumvise, kandi ababikoresha beza bakaduha ibiganiro baratubwira ko birimo amahormone. Harimo amahormone bituma rero n'ubwonko bw'umukenyezi budasubira gukora neza nk'uko ategerezwa gukora, kuko ubwonko bw'umukenyezi mbere novuga n'ubwo abagabo, kuko turatwereka gutegura amategeko mu mubiri, gutunganya umubiri. Mu gihe rero umaze kuronka ibyo bindi biza kuwukoroga, ibiba bigitegura neza ibyo byategerezwa mu mubiri. Nk'akarorero, nk'umukenyezi yahora ajya mu kwezi rimwe, rero amaze gufata ibyo byo kwikingira imbanye batifuza, ni ukuvuga umukenyezi ashobora kuja 2 mu kwezi, ashobora kuja 3 mu kwezi, cyangwa akamarayo n'umwaka wose. Ayo n'amatemo yaje mfise. Kora murumva yuko umubiri mu yandi majambo utoba desorganize kubera ibyo baba bafashe. Rero turaganira n'abafashe nabo bagiriye ibyo by'ubugegene, haragera igihe bikanka yuko basubira kurangura amabanga yabubatse. Hamwe umubiri uba utakiri sensible, urumva ko urugo ruba rumaze gusambuka, mu gihe umugabo n'umugore bitaba bigikunda yuko bashobora kurangura iryo banga ryabubatse, kandi ariryo rifatanya umugabo n'umugore. Mu bisanzwe niyo urugo rwubakirwa. Hanyuma rero kandi ikindi ni uko uwo mukenyezi aheza kuma akabigiti, no mu gihe barangura amabanga mpuzabitsina y'amabanga ntaba akigenda neza uko byategerezwa, kuko aba yaronye ntaba acoroshe muri bo barabaye igiti. Muravuga ibyo kandi byose biheza bigasambura ingo. Mwadondaguye inshinge ziratuma umugore yahora ari umuntu muto muto, ugasanga yabyibushe ububyimbe. Muri ubwo ububyimbe ugasanga yarwariyemo za kanseri, ugasanga yarwariyemo
ikoze imitima, amadiyabete, bya bigwara nyine bikunda gufata abantu babyibushye nk'uko. Hanyuma kandi ni byinshi n'ukuri bituma umubiri w'umukenyezi uhinduka cyane, ugasanga mbere hariho n'abo ubwonko bwabo butaba bugikora neza, ugasanga mu rugo byabaye urudobi. Hanyuma kandi navuze ibijyanye rero no kugara burundu, birateye ikigongo, birateye isoni n'ukuri ngo mwabivuze. Nuko kugira ngo bamugare burundu ni ukuvuga ingene bugara baca uturingoti. Sinuko ubwa mbere baratuboha, bamaze kutuboha hanyuma bakagira esheke. Ubu rero baraduca bakadutandukanya. Hanyuma bamaze kudutandukanya, murumva yuko mu gihe tuzi yuko intanga zihingurirwa amatengatwa, hama zigaca zivayo zigiye zitegerezwa kuja kuba ziragumye. Mu gihe bamaze guca utwo turingoti, ni ukuvuga yuko za ntanga zikaba zikivuye amatengatwa, zirahingurwa ariko zigumayo, iziheza ngo zigende zategeze kuja. Turazi ko umugabo adaca amatengatwa aguma ahingura, none ko zitagisohoka ngo zigende zahazija zihingurwa ziguma ngaho nyene, uwo mugabo yobora kugira ibibazo gute? N'umugabo ndi kuvuga uko nawe nyine aragira ingorane, kuko murumva ko hariho ibyaba bisohoka biba bitagisohoka. Hamba ikindi nacyo kuko mwabivuze, kurangura amabanga mpuzabitsina haragira igihe bikanga, kandi murumva yuko atanguvu aba agifise kugira ngo ashobore kurangura neza iryo banga. Mu gihe rero bitagikunda, urumva yuko urwo rusambuka, umugore ntazokwemera kumara igihe kingana gutyo umugabo atakimutunganiriza nk'uko yaramutunganiriza, bagume ngaho. Hanyuma azohava agende kurondera abamutunganiriza neza, urugo ngurwo rurasambutse. Ni ukuri ibintu byose nibyo gusambura ingo, ego nta muntu yoshobora kureka ko bivugira hejuru kuko ni ubwicanyi. Iyi mpuguke mu byo kurondoka no gufasha abakenyezi bipfuza gutandukanya imvyaro arabivuze neza. Turetse kugira ingaruka mbi ku mugabo no ku mugore, ubu buryo butegekwa abantu burafise ingaruka mbi no ku mwana yasamwe canke ari kariremarema mu nda y'umuvyeyi. Birabuza ko umwana yatanguye kwiremarema aragama mu gitereko c'umuvyeyi, kuko binyereza umura bigatuma inda yasamwe ikoroka. Ibi navyo akaba ari ugukorora inda mu buryo bunyegeje bita avortement mu gifaransa. Gutyo imbanyi z'abakenyezi n'abigeme zigahinduka irimbi ryo kwiciramwo abana babo batabizi kandi ku buhinga buhanitse. Uburyo bwo gukorora inda nk'uko twabibonye mu kiganiro twabashikirije nibwo buryo bukomeye kandi bunyarutse batipfuza ko abantu barondoka bahisemwo kugira abantu babagabanye n'ingoga. Muri ibi byo gukorora inda hari kandi urudandaza rukomeye ku isi yose rurimwe ivyo kudandaza ibihimba vy'inzoya canke gukura amasubstance mu nzoya ziba zakorowe inda kugira bakoremwo ibindi bintu canke babigire ku bushakashatsi. Uyu munsi baravuga nk'incanco zikozwe hifashishije uturemangingo tw'inzoya zakorowe inda, ivyo bita les cellules, bakazita les vaccins fabriqués à base de lignes cellulaires des enfants avortés. Tukumva ko ku isi hari vyinshi kandi biza tutabizi kubera uko isi yubatse. Kubigeme babifata batari bwakwiza imyaka y'uburumbuke canke batari bwavyare na rimwe umwanya muremure, ubwo buryo budateje kwama baruhira ubusa. Iyo bagiye kubaka bibateza ubugumba, kuko ibinini canke utugegene bafata kw'imyaka 5 n'iyirenga bifise imisemburo bisunikira mu bwonko, bigatuma igipande c'ubwonko cahora citwararika ivyirondoka ryabo nko gukora ama hormone atuma baja mu kwezi
amahormone afasha nyabavyeyi kwitegurira umwana agiye kuboneka, gifasha igihimba gikora amagi azova mu mwana bita overe cisinzirira gushika igihe ubumara chimique bw'ivyo bintu batera abantu buzoba bwagabanutse mu mubiri, uco kikabona kwikangura. Kubera imyaka ico gice c'ubwonko kiraba ivyirondoka ciba camaze gisinziriye, hari igihe kidasubira kwikangura canke cikanguye naho kikaza caparanganye nk'ikiri mu bitirotiro kuko camaze imyaka n'iyindi muri koma kidakora. Ivyo bigatuma gikora nabi iyo kimaze kwikangura kuko kiba caramaze igihe kirekire caribagiye imikorere yaco, gisubira kumenyereza bushasha. Ivyo bituma iyo hageze ko kirekura amahormone afasha mu vyirondoka kidasubira kubikora neza, guco ugasanga nka hormone zo gukuza umwana canke izo guteguranya abavyeyi zitakiboneka. Ivyo bigatuma abana basamwe bavuka benshi hari ibihimba babura, ivyo bita malformation, canke bagira imana yo kuvuka ugasanga ntibakwijije ubwenge, ivyo bita deficience mentale. Ibindi ugasanga vyaranyereje indivyara y'umugore canke y'umwigeme, guco igihe cose asamye inda ntiyigera imara kabiri muri nyabavyeyi. Abandi bagize amahirwe ugasanga bavyaye umwana umwe ntibasubire. Ingaruka mbi ku magara y'abavyeyi ni nyinshi, ariko nta n'umwe yigera zibwira abantu ku nyungu zitandukanye. Guhera kera hamwe amatsinda y'abantu badashaka ko abantu barondoka kubera inyungu zabo. Mu kiganiro twabashikirije uwari umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze za Amerika muri za 70 Ari Kissinger yarashikirije imvo zitari zike zigituma bipfuza kugabanya abantu. Mu vyo yashikirije yaravuze imvo za politike, imvo z'ubutunzi n'imvo z'irari y'ubutegetsi. Ariko iyo migambi yabo ntiyari kwemerwa batumvishije abantu ko babaye umurengera ku isi kandi amatongo yaze. Ivyo navyo bigateza ihindagurika ry'ikirere n'ubukene butagira izina ku isi. Abahinga mu by'ubutunzi baravuga ahubwo ko igwirana ry'abantu ari umutahe, kuko iyo habonetse ugwaruka rwinshi baba ari umutahe mu iterambere ry'igihugu, iyo igihugu na politike yaco kibarondereye ico bakora mu kugwanya agashomeri. Isi irafise ibiyikwiye vyobeshaho abantu, ariko igitangaje nuko hirya no hino hari amatsinda y'abantu n'ibisata canke ama institution mu gifaransa bigaruriye ubutunzi bwose bw'isi bukaja mu minwe yabo. Ijoro n'umutaga bakora imikenyuro ya ntugapfe na ntugakire kugira isi yose igumire mu minwe yabo. Hari abatunzi ruhebwa ku isi, hari ibihugu vya rutura ku isi, abantu batifungurwa mu yarara kandi bagenzi babo bariko baricwa n'inzara. Mu bihugu vya rutura uzawumva ngo bakoresheje amamiliyaridi n'amamiliyaridi mu bigendajuru bagiye kurondera amazi ku mubumbe wa Mars, ariko hagati yaho hari ibihugu bitagira amazi kandi vyegereye inyanja canke inzuzi, ariko ntibashobora kugira agatima keza ngo biyumvire bati ko igihugu kanaka gifise amazi make, reka dukoreshe ubu buryo tubegereze ayo mazi abari mu nzuzi canke mu mabahari. Hari uturero twinshi twerekana ko kw'isi atari ibura ry'ifungurwa canke igwirana ry'abantu biteje ikibazo n'ubukene, ariko ko hakenye imitima mu itsinda ry'abantu bamaze kwigarurira hafi ubutunzi bwose bw'isi, baza barogoza abantu utuntu duke cane mu vy'isi tunze. Aho gukora ibigarukira kiremwa muntu, bakora ahubwo ivyo guhutaza ico kiremwa canke kukigumiza gutega amashi muri vyose. Igwirirana ry'abantu birashoboka ko rituma ubuzima bugora mu gihe ata politike iriho yo gufasha bose ku mubumbe w'isi. Ariko inyishu si yo gufata ingingo yo kwica inzirakarengane zibereye mu nda z'abavyeyi. Amategeko yo gukorora inda ariko aremezwa hirya no hino ku isi agamije kwambura agateka n'ubudahangagwa ikiremwa muntu, agamije gukuramwo ubuntu abantu, uguha umuntu ububasha bwo kwica uwo yibungenze canke uburenganzira bwo gufata ingingo y'ubutegerezwa kubaho n'ubudategerezwa kubaho, ni uburyo bwo kugira abantu bacika ibikoko, abantu babamenyereze kugira nabi, kwica, agatima katadiha. Ingaruka mbi ni ubugizi bwa nabi buziyongera muri sosiyete nk'uko abari mu bihugu vyamaze kwemeza ayo mategeko babibona, kuko nta kizira kiba kigihari muri ivyo bihugu. Ni igihe c'uko abantu abategetsi bikangura bagasagasira umuco n'ubuntu mu bantu. Abantu bamaze kubona ko ikiremwa muntu gishobora kwica ku bw'itegeko kandi ku bwinshi, usanga abantu ataco bacubaha, guca abantu ntibaba bagitinya kwambura ubuzima abandi, abavyeyi ntibaba bagitinya kwica abana, abana ntibaba bagitinya kwica abavyeyi, urwaruka ntiruba rugitinya kwicana kubera ubuntu bwamaze kubavamwo. Abazungu bariko bakwiragiza iyi politike nta kindi bashaka
ni ugushikira ihangiro ryabo ryo kugabanya abantu mu buryo bwose bushoboka, kubaka sosiyete y'abantu batakigira ico bibanga, mu yandi majambo batagira umutima w'ubuntu n'ubwenge bwo kwiyumvira imbere yo gukora ico arico cose bategetswe, gutyo biborohere kubagenzura no kubayobora kuko bazoba bameze nk'amamashini bita les automates mu gifaransa. Ikibi kiguma ari kibi, ariko nuko uyu munsi kiza mu buryo buhinyitse, no kumenya ko abantu dufise uburenganzira ntabanduka bwa kama, ntawe ukwiye kuduhatira ku buryo tudashaka canke ico umutima nama utatwoheje, ntawe kwirengagiza ingorane ziva mu kuvyara b'umuntu adashoboye kurera, ariko abarondoka bakurikije uburyo kama Imana yatekanije mu gihe hari inama n'umwumvikano hagati y'abantu babiri bashaka kurondoka, birashoboka ko batandukanya imvyaro batiyishe, ngo iziza guhona zihera mu ruhongore. Nukwikangura tukareka kuba bansumirinda canke bampemuke ndamuke, tukareka kwakira ivyo byose abazungu batuzanira baduhenda ngo n'iterambere bashaka kutuzanira, ariko siko biri. Baba bafise inyuma imigambi n'inyungu bashaka gushikako. Amarira n'induru z'inzoya zikorogwa inda, amaraso yazo aseseka ijoro n'umutaga kw'isi nzima, ntibishobora kwijana. Ubuzima ni katihabwa kandi ni ingabire atanumwe kw'isi yoshobora gutanga kiretse Imana yonyene, iyo soko ry'ubuzima. Nico gituma nyamba bitaraba bitebe bitebuke bizozanira imivumo isi n'abantu. Ukaba ushimishijwe n'amabanga n'imigambi binyegezwa turiko dushira habona, ntugende udakoze subscribe canke ukore j'aime canke like kugira YouTube ivyereka abandi. Shonda notification kugira uzumenyeshwa ikiganiro gikurikira. Imana ibarinde mwese naho utaha.